ikintu cyambabaje n'ubu nkiregreta nuko nakunze ubu DJ gusumba amashuri uvuga ko donc abantu bonga iwacu tudakunda iby'iwacu niki wibaza ko byo biva kuki kugira ntidukunda indirimbo zacu canke ducurange indirimbo z'abandi wibaza ko byo biva kuki nk'akarorero nka jewe intamba nkora nkunda guhura nazo muri boîte canke ahantu hose mba ngiye kuvuza hari ukuntu ushaka kuvuza indirimbo y'umurundi ugasangana qualité ya son ntimeze neza indirimbo mu ndirimbo ijana usangana nka 40 arizo zivuga bien utavuga ibishegu utavuga ibiki ugiye kuraba nabo abarundi ngaha benshi bakora indirimbo z'ibishegu urumva abo hanze usanga hari mu dushegu abantu benshi abarundi benshi ngiye kuraba abakunda imiziki yo hanze kenshi bayikurikira ko atuye tudushegu ducangamusha ucuvyumva nawe. Hello my people out there, ladies and gentlemen. Yeah, they call me the bad girl Krista in the house. Kuri Bujahit turi kumwe na DJ Clou, twarabemereye ko tuzohora tubazanira bamwe mu bagize industry y'u Burundi, aba baririmvyi, abastar runaka bakinye umupira. Uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bagize New Life DJs, DJ Clou. This food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat this food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat this food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat this food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat this food bituma ngira amagara meza. Eat this food mama we waje hageze uri baba lao. Turakwakire kuri mikro za Bujahi TV twagira tuganire bon kubigize akazi kiwe kubigize industry y'u Burundi mu gisata cy'ubu DJs. Ikibazo cyambere nagira ndamubaze DJ Clou, amazina yiswe n'abavyeyi bawe nayahe? Je nitwa Bunguke Diedone. Bunguke Diedone? Yego. Uri umurundi? Yego. Wahe? Wibujumbura. Canke uri waruguru? Oyave mama nibo abavyeyi nibo bava ruguru. Rero uvuka hehe? Donc apana ibujumbura aho twese turazi ko ari abantu babavukira ruguru hama bakaza bagakurira nga iwanyu aho papa wavuga. Je papa avuga mu Cibitoke cya Rugombo. Mu mwana wo mu Cibitoke cya Rugombo. Okay, DJ Clou mwamumvise n'umwana wo mu Cibitoke cya Rugombo ariko akaba yaraje ibujumbura ni hakorera canke ni haba ni wavukiye gadi? Oyaje navukiye ibujumbura. Yego. Ikibazo nagira ndakubaze kindi kandi amashure yawe abanza canke primaire secondaire wayize? Je primaire nayigiye mu Kabondo gushika muri 5e 6e c'est 5e ndayigira kumubona. Hama 6e ndayigira mu Kinama ngaha kuri Central. Secondaire nagiye nigira ahantu henshi. Secondaire araho nigiye kuri Lopse, ahani nigira kuri École du Savoir mu kubuterere. DJ kumengo aragorana sana numva ibigo agiye bigaho ukuntu ari byinshi. Byaravana n'ingene umuntu wese abafise histoire yiwe. Yego. Umwuga w'u DJ Clou amazemo imyaka ingana gute? Imyaka myinshi cyane vraiment. Je natanga ubu DJ bien muri 2005. Yego.
2005 wari umunyeshuri. nari umunyeshuri mugabo nakora ibiraka ama diplome amafete umva amafete atandukanye n'uduteramo duto tw'amanuzenya ama concours de danse ibi by'amanuzenya ama spectacle kera bakora. DJ Clou ninde yamwigishije canke ninde muntu yaguhaye inspiration yo kuba DJ? Nuvuga ko atanu umwe mugabo ndashoye kuba nararonse inspiration kuba DJ batandukanye na ubura iyo arabira ego vema. Imbogamizi uhura nazo canke intambamye uhura nazo muri uyu mwuga w'ubu DJ nizihe ga DJ Clou? Ingorane intambamye ushobora guhura nazo intambamye ni nyinshi cyane kubura amapareye gufatwa uko tutari ugasangana nk'akarorero umuntu amaze kubona yuko uri mu DJ bayibaza ko bana uri umuntu nyene atagira indero cyangwa ibiki ivyo nivyo bintu kenshi tugunda guhura navyo yego vema. DJ Clou ni izihe stage amaze gucurangaho ama stage akomakomeye uwo umaze gucurangaho? Ama stage akomakomeye ni menshi najya ari mperuka kuri show ya Mr Nice 2019 igihe yaza kuri La Costa Beach nje nako ndavuze yego. Yonyine umaze gucuranga ni nyinshi vema sinoziharura vema ni nyinshi no tubwiye imwe tumaze gukorana abafarias tumaze gukorana abaruriro tumaze abaririmvyi bo hanze si benshi tumaze gukorana atari Mr Nice wenyene mugabo abandi bonga presque bose kuyemo kidumu. DJ Clou yamaze gusohoka hanze y'igihugu cacu c'u Burundi akagenda kuvuza mu bindi bitaramo hanze y'u Burundi. Ndamaze kuja muri Congo aho biti Bukavu muri boîte yitwa Big Club. Okay. DJ Clou ikindi kibazo nagenda kubaza nibihe bihe byiza utazigera wibagira muri carrière yawe y'ubu DJ? Ibihe byiza ni byinshi cyane ivyerekeye ama evenement canke ku mwuga w'ubu DJ ku kazi kawe ibihe byiza wowe waragize uvuga ati ego je narigeze gucurangana na bigenda neza ukavuga ati ikintu je kweri cyarabaye mu kazi kanje sinzocibagira? narigeze gucuranga muri Raka, narigeze gucuranga muri Crystal, narigeze gucuranga muri Biso na Biso mu Kinama. Niho mbona ahantu nakoze nyenda ryoherwa cyane. Nubu ncuranga muri Mercato. Afite niho hantu maze gukora nkajyo kuri Bora Bora. Ni henshi no bidondagura usanga ndiko ndavuga henshi. Usanga uri kurabamamariza. Niko usanga ndiko ndakora ibintu bidakenewe. DJ Clou ibihe bibi yoba yaragize muri live DJs uvuga ati je ikintu cyambayeho kimbera kibi gose urumva ko yatanguye DJ muri 2005 urumva haje imyaka myinshi kandi ibintu byose ntibyama bimeze neza. Niki kintu uvuga ati cyambayeho mu mwuga canke mu kazi kanje ku DJ yani DJ live bikanka kuvuga ati je ikintu kirambabaje? Ikintu cyambabaje n'ubu nkiregreta nuko nakunze ubu DJ gusumba amashuri. Ego vema nico kintu novuga yuko cyambabaje mu buzima. Kubera urumva nakunze ubu DJ cyanangura kuzandarara ijoro nkora umva si imanite sinayimaze kubera ivyo nyine. Nico kintu mvuga ko mura ndegreta mu buzima. Nahandi ibindi mbona ari sawa. None ga Clou ntibyari gukunda ko usubira ku ishuri canke ukiga kandi ukora? Ntibyari gukunda kubera urumva umwanya umaze kurenga urumva ntibyashoboka kubera urumva nari maze kuba kwinjira mu yandi mangagement menshi cyanja mu byo kubana n'umugore urumva uvyumva nawe ko bica. Sine nakakubajije ko nyise ninzi ko ufise n'umugore naguma nibaza ko uri umuje. Umugore narigeze kubana n'umugore. Mwabanye atari umugore? Nyemeba n'amashuri. Wabanye n'umugore ntimwasezeranye? Usanga namuri abanyeshure nyene uvyumva nawe. Wamuteye inda muca mutwara? Nje ndamutwara. Ko mutagumanye. Byaciye bituma ntagira ntiga kandi nacemba obligé yo kugira yo kuba responsable urumva sinari kuza ndaja kwiga kandi umwana akeneye ico rirenze cyumva na ubuzima bwo bworoshye. DJ Clou nga mu gisagara canke nga mu gihugu cacu turafise ama groupe nyinshi z'aba DJs hariho Lantern DJs hakabaho na New Life DJs nashaka ndakubaze ubufatanye bwanyu hagati yanyu bumeze gute? Je vema nibaza yuko vema Lantern ntaco no bahora kubera bose turavugana bien nta musi barigira banyinuba canke nanje ngo ndabinura umva je ndabifata neza gusa
nkubaza ubufatanye bwanyu mu kazi kanyu k'ubu DJ bumeze gute bimeze gute igituma ntuvuga yuko bigenda nabi kuba nta munsi ndabasaba service ngo bayinyime cyangwa nabo ngo bansabe service ngo ndayibime umva sinoca mvuga ko atabufata umva ko dukorana nabi kandi dukorana neza mugenzi wo bitura nkabona ndabasabye service bikanga ko bayimpa urumva nzoca mbona ko tariko turakorana neza sino ibindi byose mbona ari bon. DJ Clou muri new life DJs na Lantern DJs mwoba hari ahantu mumaze guhurira mugacuranga nko kuri stage imwe kuva aho bituye abarantown DJs vema nangakubesha nturahurira kuri stage imwe ariko kera batari yitwa abarantown DJs twarigeze kuba duhura tujya gukorera ahantu turi kumwe byoba wibaza ko byoba biva ku kikuye kimudakorana nyuma ho bamaze kwitwa rirya zina ni kubera jewe afete ndi mu responsable fise abana urumva ndi mu responsable donc nkoza ahantu nkora ndi seri singira vya bindi byo gukora ngo nkore ngo ndiko urumva kugira ngo nyene nkore nk'abandi usanga umuntu akora ari umujene yigenga nyene ya 100% umva je nkora ndiko ndaraba intere y'umuryango sico kimwe nuko nukora nk'umujene ugasanga ndiko ndakora nyene ndiko ndaja mu bintu bidakenewe umva bica ucubona yuko kenshi je urumva nkori ahantu nibaza naho nyene sinja handi nko muri iyi minsi giye batangura bo karire yabo y'ubu DJ je namaze kuva muri ville kubera kera nije nakorera muri ville gushika 2015 urumva inyuma ya 2015 nabandi bora kuri beach urumva nkaba ndi muri mercato urumva ko tudahura ucuvyumva nawe DJ Clou biravugwa ko bon nibyo umuntu agenda yumva ko Lantern DJs bashobora kuba ariyo bantu bagezweho muri no minsi canke barenze kuri new life DJs nawe niko bibona jewe kubwanje kuba urumva bavuga ko mu buzima hari ikintu bavuga ngo iminsi irasa ntingana bashe kuba bari bo bagezweho muri iyi minsi mugabo uko ndiko ndabibona uko ndabibona uko kuzi ndabona ko bagezweho urumva simbona ingere no vyexplica baragezweho vema muri iyi minsi vema ndabona ari bon nawe uravyemera ko barenzeho kuri new life DJs kuturengaho imbwe taraja muri competition ngo dukore turabe ngo uyu icasumbu wundi urumva sinovuga ko bandenze okay twitege iki umenya yuko akurenze mumaze kugira go pratication plus mukaraba bagagira competition karaba yuko hari cyo akurenze sino nibaza yuko ngaho bazi vyabo nanje natwe twaba tuzi vyacu bega ntitwo kwitega ko dukeneye nko kubona new life DJs na London DJs bari hamwe bakora tubyitege canke biri kure peut-être mu misiri imbere tuzorya kuma umva kubera impingira cyari ndende tosheguri ahantu tugakorana nibaza ko umva duhuriye hamwe urumva tuzokorana DJ Clou kibazo nagira ndakubaze ubona umuziki wacu ndundi uburi iki kugira utere imbere umuziki icubura ni byinshi cyane tubwire muri make yanje na icubona kibura kugira umuziki wacu utere imbere kugira ngo umuziki wacu utere imbere kwanza jewe ivyo nzi jewe kwanza cyambere nuko kwanza hoba mu gushigikirana abantu zenya abarundi benshi je ngiye ndaraba nko nga mu gisagara example je ndavye nko mu Buyenzi ibikundi indirimbo zo muri yumva zo muri Tanzania hariho nga mu isite mu Cibitoki mu Ngagara he n'ahandi usangana bakunda mu Rwanda indirimbo zo mu Rwanda urumva ugiye kuraba mu Kamenge no mu Ntuzenya no mu Bwiza usangana bakunda zo muri Kongo urumva rero mu Burundi turafise ukuntu bamwe bose bigabuye mu mice urumva buri muntu wese usangana akunda iki ico nuko kwanza twogiheza tukumva tukaraba ingene tuza turakunda ivyo wacu ico nico cyambere kubera urumva uri kurakorera umuntu ikintu yatiyumvamo urumva simbona yuko tufise aho twoshika ico ni cyambere nuko abarundi bomenya kuza barakunda indirimbo zo hanze bakunda nizi wabo canke izi wabo kwanza bakazitangura hamica kabiri nuko aba DJ tuza turafasha nkuko twabitanguye kuza turakora tuvuza indirimbo ziwacu tukaturazivuza nyene aho turiko turakorera hose nikaburemo akiwacu hama ikindi nuko abaririmvyi boza barakora nk'abandi bo hanze
bakaza bararaba abandi baririmvyi ivyo bakora hapana kuza barigana abo ngaha nyene bakaza barigana ivyo abandi kubera utangura wigana ejo ugasangwa ko ibirenze ivyo umuntu wari kurigana. DJ Clou tugarutse dusubiye inyuma gato ku kintu wari ukomoje uvuga ko donc abantu bonga iwacu tudakunda iby'iwacu niki wibaza ko byo biva kuki kugira ntidukunda indirimbo zacu canke ducurange indirimbo z'abandi wibaza ko byo biva kuki nk'akarorero nka jewe intamba nkora nkunda guhura nazo muri boîte canke ahantu hose mba ngiye kuvuza hari ukuntu ushaka kuvuza indirimbo y'umurundi ugasangana qualité ya son ntimeze neza indirimbo mu ndirimbo ijana usangana nka 40 arizo zivuga bien nizo 40 ugasanga ivuga neza mugabo ugasanga nivyo banditse ntibihuye nivyo abandi bashaka. Urumva sinzi yuko ari ngorane yuko bashatse kwigana abandi bagiye urumva baba barenze imbibe za kutigwe urumva culture yiwacu kora benshi uravye nko mu Burundi turavye culture yiwacu nukubaha nukutavuga amajambo kuvuga amajambo babari yagutwi urumva gukora cyane culture y'u Burundi kenshi ko ndayimenyereye nzi yuko ari kubaha cyambere kutavuga ibishegu kutavuga ibiki ugiye kuraba nabo abarundi ngaha benshi bakora indirimbo z'ibishegu sinzi ko muri abibona kurumva rero abarundi nabo baca bibaza kuri culture yiwabo abarundi nabo benshi bo ngaha usanga nabakunda ngira ngo nico gituma bitagira bidacamo sinzi nukuvuga ngo ushatse kuba ko indirimbo ba star canke baririmba ba star bacu zirimo ibishegu niyo mpamvu tudatera imbere canke batazi abasare b'abarundi ntibarimba izirimo ibishegu urumva abo hanze usanga harimo udushegu abantu benshi abarundi benshi ngiye kuraba abakunda imiziki yo hanze kenshi bayikurikira ko tudushegu ducangamusha ucyumva nawe. DJ Clou mwamwumvise ku bastar bazo kwiga kino kiganiro muzo muraraba mu bishiremo nimba mubona ko ari ngombwa dusoza ibishegu biratandukanye hari udushegu usangana umwana muto ari modo 18 adashwe gutahura n'utundi usanga turi direct urumva vraiment urumva ko babisarisha dusoza girica usaba abakunzi bawe canke abakunzi ba New Life DJs muri sanga n'umuziki ndundi icyo nusaba abakunzi banje nuko boza baradukurikirana boza baradushigikira mu kudufollowinga ku mapage yacu no kuza baradushigikira muri bike dukoze kuba bo batadushigikiye umva ntaho twokwishikana. Hama ikindi nosaba naba bafana b'umuziki w'u Burundi nuko boza barandika muri commentaire amakosa yose babona ku baririmvyi apana kuza baratinya. Example nk'ubu nk'akaruru ugasangana umuririmvyi wo hanze kenshi ugiye kuraba indirimbo zo hanze indirimbo yose isohokana dance shasha baze baragerageza nabo bakora ibintu canke abafana baze barandika muri commentaire uduhaze baba bashaka ivyo baba bakeneye urumva bisante yalez bandike nimba ari kibi ugiye kuraba ama commentaire y'abandi yo hanze y'igihugu usangana umufana ashowe kwandika ibintu byose abakeneye kugira ngo umuririmvyi ivyo ashaka natwe tubikoze ngira ngo hari ico byohindura. DJ Clou wakoze cyane kutwitabira. Yego namwe murakoze. Bakunzi ba Buja Hit TV kuri kamera twari kumwe na CK the Professional mwakoze cyane gukurikira ibiganiro byacu. Ciao.